mugihe nari umunyabya naragenze ndaruha kandi ndababara iyo nebotse byago byaho ububasha bwo kuboka tukagira amahoro tukaririmba indirimbo yo kujabuka. Dawa twese uvyagiye mu ijuru, izina ryawe niryubahwe mu buzima bwacu. Urakaninahaza cyane mu kubaho kwacu kuko nta kintu na kimwe tuburira mu bisabisho wadushize imbere ngo tugire kugira ngo twuzure nawe. Iyo dusenzura dutabara mukama, iyo dusenzura tubohora, iyo dusenzura tunezereza, iyo dusenze dutandukanya n'imyuka mibi, iyo dusenze uduha kumva ko turabadasanzwe. Twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo muri uyu mwanya kugira ngo ubu buzima turimo bugira agaciro, bugira akanovera, bukugwe kwigisuzugurira. Iyo dusenze ibyase guhinduka birahinduka, iyo dusenze ibiboshe birabohoka, iyo dusenze uburushi buratuvako, iyo dusenze ubutware bwawe bukorera muri twebwe. Turasenze ngo izina ryawe ryubahwe muri twebwe, turasenze ngo ubwami bwawe bube muri twebwe, turasenze ngo duhembuke kubw'ijambo ryawe. Amaraso ya Yesu Kristo nibwo bubasha dufise bugendanira muri twebwe, tugakugwa kw'ibyaha n'ibyago kuko birabyarana. None amaraso y'igiciro ntangere twebwe bazima tugizwe nayo, duhemburwa nayo, tukabohorwa nayo. Ndavuze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubugingo. None rero Yesu Kristo mukunzi mwiza wadupfiriye rimwe rizima kandi ukatuzuke, komeza utuzura ubwoko bwawe, komeza utunezereza ubwoko bwawe, komeza uturinde kubabara kandi utwagurira imbere. Mutima w'Imana wowe muhoza, hoza abababaye, hoza abagwaye, hoza abagowe, nezereza abafite umujinya, zana agahimbare kuba agahinda kugarije. Tugire neza twagurirwa mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Niko tugire Kristo murameze neza. Gira umugisha uri umwana w'Imana. Ashaka kuvuga ngo iryo jambo rimbwiye nkande, ndari kubwiye nk'umuhanuzi, ndari kubwiye nk'umukristo, ndari kubwiye nk'umugisha w'ijambo ry'Imana, ndari kubwiye nk'umwana w'Imana. Gira umugisha uri umwana w'Imana. Naho uri mu babaro gira umugisha ko hari umunsi utegurirwa guhagarikwa ku musozi wa Siyoni. Imana rero nawe yaremeye ku musozi wa Siyoni. No, kandi umusozi wa Siyoni utandukanye na Sinayi. Kuko umusozi wa Siyoni Dawudi wenyene yarawimbye arawugamva. Uyu musozi rero wa Siyoni mukwiye mwebwe nyene uhaguruka mukawushira ku Yerusalemu icamwa. Siyoni ni umwanzuro, sibyo? Hama Sinayi ni cyagenywe. Abyumvise ni cyagenywe, icyashitswe, icyategetswe ko ni itegeko. Nuko rero mukwiye kuva ku musozi wa Siyoni wa Sinayi mutirengagije ibyakorewe ibyo twaherewe, ariko kandi mukadugira ku musozi wa Yerusalemu mukagira icyo mukora kugira ngo umwami w'amahoro abe mu mitima yacu. Burahimu ngo yamuhaye kimwe muri cyo mavuye ko ntambara. Hanyuma rero mugagara ku musozi wa Siyoni. Siyoni naho Burahimu ndabwira ko Siyoni yamuhindukiye nde? Moriya yamuhindukiye Siyoni. Moriya yagiye gutanga Isahaki iramuhindukira Siyoni birakomera. Ubu rero cyo ngomba kukubwira ni iki? Ushaka uri mucago mugari cyo kigomba kukubyarira umusaruro w'ineza idahera. Burahimu
misiyoni yiwe yahindutse iyari Moriya ubwo nyene TikTok face to face ubwo nyene avuga ati Zahake jewe sindakuziza Imana yakumaye ndi mutama nkuko yamwika mwana nyoka ari mukecuru ngakurya jewe Imana twarumvikaye ko ntazoswakuye mukira nzengende imbere yawe nkiranutse ntunganye gose ndagutanga Izake ndakubaha Izake ndagucumita Izake ndaguturira kinegiki uwo mwanya nyene ngo abone impfizi y'intama yere yavuga ati Burahimu subiza inkota mugo bati ko nabonye kunywa igihe cyose uzumva ko ufise umwanzuro wo kuzura n'Imana uzohabwa umugisha ufatiye kuri uwo mwanzuro. Ubundi buri munsi buri saa buri segonde buri mutiyesha Imana yamitegekanya kwambura umwambaro w'ikigandaro ubwoko bwayo. Imana yamitegura kunezereza umutima w'igihugu cyayo w'umuntu wayo. Ariko byinshi nitubihabwa kubereka kutamenya, kwisuzugura, gukekeranya. Nimusuye kutamenya, nimusuye kwisuzugura. Hari umunsi Imana itegekanya ko mu kanwa kavuga uti iyo niyo Mana yanje, iyo niyo nzokorera, iyo Mana ya Burahimu, iyo Mana ya Izahake, iyo Mana ya Yakobo, iyo Mana ya Musa, iyo Mana ya Daniyeli, iyo Mana ya Yosefu, iyo niyo Mana nzokorera. Hari umunsi Imana ishaka kuhagarara ko ukavuga uti Imana iri ngaha, ugatabaga udahangayitse. Uwo munsi nuwuhabwa uzogira impinduka nyinshi mu buzima bwawe. Iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ni zamu bundi ridasanzwe, kuko ni zamu ryo guhumanura ubuzima bwacu, ni zamu ryo guhumanuza abacu n'iryacu, ni zamu ryo gutahura ko hari imisozi hanirana imbere yacu. Ariko tukibuka ko Kristo yavuze ngo nimugira ukwemera kungana gatete ka sinapu muzogira uwo musozi uri imbere yanyu ngo upfa ngaho wi. Hari umunsi Imana gushaka ko wa mukristo watoranyiriza. Mvingene Bibiliya uvuga muri za 25 ngo mukamanya n'ingabo, uwo n'umurongo wa 6. ngo mukamanya n'ingabo azotegura ibihugu byose kuri uyo musozi, inzimano y'ibirunge, inzimano y'umuvinyu uhiye, inzimano zinuze, umuvinyu uhiye ukatsuwe. Birasigura iki? ngo azotegura ibihugu byose. Ariko rero ibi bintu ngo azotegura ibihugu byose, hariho nk'ubu n'abantu yaje gutegura asanga bamaze kwiyahuza ibiyabira mutwe bapfuye, bamaze kwiyahuza ubusambanyi bapfuye, bamaze kwiyahuza gukorenda bapfuye, bamaze kwiyahuza. Yavuze ngo ni bose nibyo n'ababi n'abeza, umugabo harimwe biyahura bagapfata arageze. Umukami yavuze ngo nzobategurira inzimano y'ibirunge ngo kuri uyo musozi. N'umusozi uwo ubundi jambo umusozi kiba ari ikintu gihanamika imbere y'umuntu, kandi uko biri kose umusozi kugira ngo ube ku rugenzo wowe uriko birasaba imbaraga, birasaba ingufu. So turiruka ukawuhagarara ko ukaba uringaniye, swate urawusenya wose n'umurimo wose n'igikoko. Uyu musozi rero ngo n'umusozi
Imana ishaka kuduhera ko ibirunge ni byo kurya birimo n'akantu. Ibyo kurya birimo akantu muratishe bisigura mu isi y'umwuka, bisigura kumva ijambo kandi Imana ikarihekesha ibimenyetso n'ibitanga, bahubwira ngo kiruga kira, bahubwira ngo bohoka ukabohoka. Ni byo kurya birimo ibirunge. Inzimano y'umuvinyu uhiye, umuvinyu niki? Umuvinyu uhiye ni ryasezerano ry'intahava ku mutima w'Imana twiza kugumana kubw'urukundo rw'Imana. Inyama zinuze niki? Ubundi inyama ni impemburo inyuma y'inkoni y'Imana. Inyama ni impemburo yabaye inyuma yuko haba umwuzure wa kabiri. Ubundi imbere inyama ntizavuga. Rero Imana ko ibona ko yahanye gahana agasigara mu babaro umuntu uko kuba atakiye iciza nakindi citwa inyama. Niyo mpamvu bagerageresheje Imana inyama ngo bashaka inyama, umugabo burya ngo sico bashaka, ngo bavuga ati nidukora ikintu ndakunda iradusubita mu Misiri. Nabaguye na hagati Misiri sikanahari nibihageze. Umuvinyu uhiye ukatsuwe, Imana kubwira tububasha bwa mutima wanje buri muri wewe, ngo kuri uyu musozi niho azotabagurira umutamana wo kugandara uzobutwikiriye ibihugu byose, ahatabagurira impuzu y'umubabaro izo ifutse amakongo. Ndababwije ukuri, hamwe uyu musozi mwondira ngo no winyuma y'ugupfa ngo ni kugira nengo ni kumwero w'isi, nzamure ko murareka kubyaza umusaruro gakiza. Ubuhanuzi bwose bwaruzuye kuvana Kristo atuvukiye, mukwiye kugira kwakira ijambo ry'Imana mukaryambika umubiri. Kubera iki? Erega Imana ubundi nta gihugu gishobora gukomera kitane nazi Imana. Ubukomezi bw'umwana w'umuntu bushingiye ku bintu bitandukanye, bimwe muri byo harimo kuninaza Imana. Kandi iyo waninaza Imana mu gihe warose gusa n'inaze mu makuba bisigura kuri njyajya. Kubariki bikenewe yuko tuninaza Imana, kubariki bikenewe yuko dushimagiza Imana, nuko ariyo yaremye kandi ifite ububasha ku byo dukeneye byose ndetse n'ibyo dufise. Kandi kwigisagara kitaninaza Imana nicigera gikomera. Ubundi Imana niyo buhungiro bw'ubuzima bwacu. Ubundi Imana niyo buhungiro bw'aboro. Ubundi Imana niyo buhungiro bw'abakene. Ubundi Imana niyo mukiza w'abari mu marushwa. Ubundi Imana niyo cugamo c'imvura yisegenya. Ubundi Imana niyo gitutu mu gihe c'ubushuhe. Niyishobora gucuresha umukazo w'igihuhusi kimeze nk'imvura yisegenya ikubita ku ruhome. Imana ifite ubutware, Imana ifise ububasha bwo gucuresha uruyogoyogo rw'abanyamahanga nk'uko icuresha ubushuha ahantu hagadutse, uruvyaro uruvyino rw'abatwaza umukazo nk'uko ububasha bucureshwa n'igitutu n'igicu. Iyo Mana rero mushobora byose, niyo Mana yo kwizigirwa, niyo Mana yo gushimirwa, niyo Mana yo gutangarira. Niho uzobona gukira.
ni uzobona gutabagwa. Bibiliya iravuga ngo umutamana w'ikigandaro uzoba utwikiriye ibihugu byose, umukama azohatabagurira impuzu y'umubabaro izoba ifutse amakungu yose. Hari ikigoyi, hari iterabwoba, hari intambara, hari ibyo bintu umukama azobitabagura. Azozimanganya urupfu butakigaruka. Umukama Imana kuko uzimanganya urupfu butakigaruka ni nk'ugukuraho gukenyuka. Kuko biravuga ngo urupfu ruryoshye ku mutama w'umusaza wa rwose, umuntu atacaga ifise yimarira. Azozimanganya urupfu ubutakigaruka. Umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose, azokura ku isi yose ice igihugu ciwe. Umukama niwe abivutse. Uwo munsi wari ukwiye kurindarana igishika. Uyo munsi niyo abantu bazovuga bati iyo niyo Mana yacu, iyo niyo twari twarizigiye, none yaturokoye. Gutabagura umutamana wo kugandara ni iki? Hari ukuntu usanga ufise icankiro, kamana umubabaro, kamana agahinda, kamana ubugwanabi, ukiyumvira isho bivako ukakibuka. Umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose, akira guhanagurwa amosozi n'urukundo rw'Imana. Azokura ku isi yose ice igihugu ciwe, akira gutabagora rudasumbwa. Umukama niwe abivutse. Ibigiza byose twumva bitangwa n'Imana ntirobanura ku butoni. Uwisobanukiwe, uyiyoboje inzira, mukwiye kumenya ko ukuboko k'umukama kuri kumwe n'uwo wese atunganiye Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nk'ako ukuboko k'umukama kuri ngaha kuri uyu musozi. Niki cyo gufasha kwa mutora n'ubwiza bw'Imana ukiri kuri isi y'abazima? Umutima wiyegetse ku Mana, Imana ntibutererana. Iyegeke ku Mana. Uko Imana rivugiye ngo umutima unyegetseko, nzowuzigama mu mahoro kandi nzowuzigamira mu mahoro adasanzwe. Nta kindi kintu nakimukwiriye gukora kugira ngo uhembuke kandi uhembuze bene wanyu. Umutima wiyegetse ku mukama, umukama arawuzigama mu mahoro, akawuzigamira mu mahoro kuko wizigiye Imana. Nimuze twizigira umukama mu bihe byose kuko umukama ari we rutare rw'amahoro. Inzira y'intungane niyi n'ubutungane n'ubugororotse. Wowe utunganye ringaniza inzira y'intungane. Inzira y'intungane niyo yonyine ishobora kuguhuza n'uburinzi
n'ubutabazi bwuzuye ku buzima bwawe. Ubutabazi buvaye mu ijuru. Mukwiye kwiga kwama mugendana n'Imana mukuri kw'ijambo ryayo. Uko biravuga ngo iyo umuntu yamaze kwimenyereza gukora ibyaha, ngo namugihe abari mu gihugu cy'intungane, ngo we yamakora ibyaha, ngo akora iby'ubugunge, ngo ntiyita inganje y'umukama. Iyo ni Isaya 26 umurongo w'icumi. Ntukabe muri urwo rwego, ntukabe muri icyo gitigiri. Dawa twese ubyagiye mu ijoro, ni wowe Mana uturosa amahoro, ni wowe Mana udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose, ni wowe Mana uturinda kubabara ukaturinda guhwera ukaturinda gacinyitse. Kuri uyu mugoroba twebwe ubwoko bwawe turakuninaje, turagushimiye, turagukengurukiye. Ijambo ryawe n'ubuzima kandi riduhuza n'iryo dukeneye ngo tuwe turambye kandi tururaniwe. Tukuramvuriye kwa amaboko nyaguhora ku ngoma, tuvunjire kuri buri kintu kimwe cyose. Ahari imibabaro hashira umunezero kuko urawufise, ahari agahinda hashira agahimbare kuko urakujuje, ahari ubukene hashira ubutunzi, ahari amaganya harimo inkanyari dusiga utunogerereze. Amavuta asa n'ay'inzahabu uyashira kuri twebwe ubwoko bwawe turi kuguteramira kuri uyu munsi w'amajana 27. Erega dawe niwe washatse ko tubico turi, niyo mpamvu tutagisubira kwigiranya na bagenzi bacu, ahubwo tunyuzwe n'icyo watugize ko tubaco, twasi cyane imengamiro yacu. Duhamagaye ubwami bwa ngo be muri twebwe, twebwe ubwacu turihagurukije, turaje ku musozi Siyoni kandi Sinayi tuyibitse mu mitima yacu. Yerusalemu tugiye kuyikoresha ibiganza byacu, naco tuzoronka mu biganza byacu ngo tukuryajyanye kimwe muri cyo. Ntituzitwararika kumva ibijyanye n'ibihuha gusa, ahubwo tuzohurumbira n'imigisha washize mu bwoko bwawe. Ni wowe uturosa amahoro kandi ukayaduha ku rugezo rukwiriye. Turabizi ko dushobora kuba muri twebwe dufise akavuyo, akabuto k'icyaha, kandi icyaha kibyara icyaha, niko mwene Sirake yavuze. Ariko turakwisabiye nyaguhora ku ngoma, dusabishije ibikorwa byacu, dusabishije utwigoro kuba twacu, dusabishije kumva ijambo ryawe, dusabishije ibisabisho byacu, dusabishije cyane ku buryo bw'umwihariko kimwe muri 10 tutigera tukuryaryanya ko kuvana tumenye icyo kimaze ubunywanyi bwacu nawe. Dawe bohora imitima yacu, dawe bohora ubuzima bwacu, dawe ruhurira ingingo zacu, dawe dukure kwiga isuzuguro, dawe duha ubuzima bwiza. Dawe nituri kugusaba nk'uko umenga turi intungane, ahubwo turi kugusaba kubw'ubutungane bwa Kristo bukorera muri twebwe. Ntutwirengagize, ntiwirengagize gusenga kwacu. Abana batakuryajyanya kimwe muri 10 ku izina ry'umwana wa Yesu Kristo, no mu bubasha bwiwe, no mu bushobozi bw'ijambo ryawe. Ndagusabye ubaho umugisha kuko warabidusezeraniye. Baho umugwiza, barinde kubabara, ubagurira imbibi. Uwahisemwo ko atazigera apfumbata ikiganza cye ngo kigume kwipfumbase akwime mu ngoro yawe. Mu mugwiza. Reka kongereza ububabare ku buzima bwacu mu kuduhisha mu maso hawe heranda. Reka kongereza ububabare ku buzima bwacu mu kutwagiriza igicumuro cyuko tutakuzaniye amashikano atagoretse. Reka kudusuka kwishavu ryawe, ahubwo nudusuzume nk'uko wabyivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Isaya. Nusanga muri twebwe hari y'amahwa, hari y'amatavutavu, birandure, ubihonye, ubiturire icyarimo. Duhamagarira imitima yacu tuze tuguhungire ko nyaguhora ku ngoma.
turaje twunga isezerano kandi ry'amahoro nawe turazi kuri Imana y'amasezerano tugiranira amahoro nawe kubwa Yesu Kristo umwana wa no kubwo bubashe bw'amaraso yiwe aguma tweza tugasa nkuko ushaka. Dawa twese ubyagiye mu ijuru ububasha bwawe muri twebwe no mu miryango yacu ndetse no mu gihugu cyacu nibuhungura buri cyamwa cyose kitashizweho nawe, nibudutandukanye n'icyo cyose kibabaza umutima wawe, nibudutwikurure ubushambara bwose twambitswe n'umwasi w'ubuzima bwacu. Muri rizamuri hagati ya saa 9 na saa 12 waratwemereye kudodora tukinjira, waratwemereye gusaba tugahabwa, waratwemereye kuvuga tukumvirizwa, waratwemereye gusenga tukishurwa. Tuje gusenga nk'umusabyi wawe ya Habesi. Niwigaze umwirengagiza ngo uvuge ngo ariko asaba iby'ubwibone ngo kuko nubundi yari umukire muri benesi, ahubwo ngo ibyo yagusabye wawe muhaye uko nyene. Genda kwisabiye ubugwaneza ku bana bawe, jewe ndakwisabiye amagara meza kuri abaturiko turasenga n'abagwaye, genda kwisabiye ikirere cizi gikundiro, ndakwisabiye ubudahangagwa, ndakwisabiye umugisha n'umugwiza kuri ubu bwoko bwawe. Nubirabu cinzira aho batiteza inzira nk'abana b'abantu, nubirabu cinzira mu kidatugo. Dukure kwiga isuzuguro cy'ubukene n'inzara, dukure kwiga isuzuguro cy'ubukene n'inzara kuko imishara abantu benshi nabwo ishoboye kubatunga. Urayi Mungu cyambere wamuhaye umusozi, abagiye bagusaba bose nta numwe yigeze akeanirwa, ariko twebwe ariko baragusaba ariko bagutangira ibyacumi bahorana intekera ku mutwe. Ica gisuzuguro nje kucanga dawe wa twese ubyagiye mu ijoro, uratwima byinshi byotuma tukwibagira, ariko duhe ibituma tutagaragara nk'abasuzuguritse. Uri Imana yacu, turi abana bawe, umubyeyi yitwara ariko umwana wice mumenye, natwe wabiduhaye ko nk'isezerano. Uyu munsi w'amajana 27 ni igitigiri 9 azozera ubumana bwawe nibugaragare muri twebwe. Rengera intege zacu kuko natwe twakoze aho tubwira dukore, twakoze ibyo watubwiye dukore, twakujyajyanije kimwe muri 10, nawe twirangagije ko dusangira ari kwirembo, nawe twanyegaje ibyo kurya, nawe twabonye agenda gusa ngo tumwirengagize. Oya, nta numwe yadusabye ikintu kitujanye n'ihame twasezanye nawe ngo tucirengagize. None mukamanya guhora ku ngoma data buja mwami w'abami rudasumbwa rutarega ubuzima bwacu, wewe utumara inyota ukatumara inzara ukadutandukanya n'ubukwaye ukadutandukanya n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Kora mu bushobozi bwawe, kora mu mubiko bwawe, hengamira mu mbabazi zawe, hengamira mu rukundo rwawe. Ububasha bwawe tubeko, ububasha bwawe tugereko, dutandukane n'ibi bisuzuguro bihangayikishije ubuzima bwacu. Ogorora inzugi zibohero kuri abo bose barenganijwe. Sana amagara meza kuri twebwe, umugisha n'umugwiza bituronse kuko urabifise. Zina ryawe n'igihubaho muri twebwe, ntuturenganye imigisha y'ubumana bwose urayifise, ntuturenganye ubutungane bwose urabufise. Duhe turabigusabye, duhe turabigusabye, duhe turabigusabye. Uruvyaro ruduhe, akazi keza kaduhe, promotion yiduhe, yiduhe nyamwami. Nta kintu na kimwe udusaba gukora tuzokongera kurenga ko nibigirankana. Tukwemereye ko tugiye guhagurukira kugusenga mukuri no mu mutima. Duhe indoto nziza kandi no musini twanega no kuzigera ko tufite ibyiringiro ko ejo tuzozigera ko, ibindi nyagora ku ngoma ubitugirira ubuntu. Ariko amagara meza nuyaduhe, nuduhe byinshi byotuma twibagira ko wabiduhaye mugabo, kandi ntuduteranye n'ibisuzuguro by'ukurantekera ku mutwe, ibisuzuguro by'ukwamadutukwa goko, ibisuzuguro by'ukubura ingene turira abana ishuri, ibisuzuguro ibyo byanzo turabizibiye. Tugomba kwinjira mu kwezi k'umunani, turasozereye umunsi udasanzwe w'amasengesho. Turazi neza yuko uri Imana, uri Imana, uzokwa muri Imana. Kandi turagusabye ngo abapagani babyumve, ababyeyi babimenye. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana nyamana.
tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza, tugirire neza. Ukwicaca abana Yakobo cyagiriwe ikigongo, bariko natwe tugirire ikigongo mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Wubaka ikintu gishasha mu mitima yacu, wubaka ubudahangarwa mu buzima bwacu, wubaka ubumwe mu ngo zacu, wubaka iterambere mu gihugu cyacu, wubaka amahoro mu mitima yacu, wubaka amajambo meza mu kanwa kacu kandi werekesha ibimenyetso n'ibitangaro, wubaka iby'ubutsinzi mu marangamutima yacu, wubaka iby'umugisha, wubaka iby'umugwiza, wubake nyaguhora kungo mu buzima. Urupfu rwigizeyo ushikige wenyene, wavuze uti bane banje nimuze kuko harageze, ushingiye ku myaka wenyene wishingiye. Intege nke zacu zirasumbwa cyane n'ubudahangarwa bwawe. Nabya dufise byose umba imbabazi n'urukundo fise. Tugirira ikigongwe, ibagira ibyo twakoze tutaramenya, tugirira ikigongwe. Ibagira ibyo dukorera mu ndoto, tugirira ikigongwe. Ibagira ibyo dukorera mu buswa bwacu. Uyu musozi Siyoni, uyu musi uduhagarike ko, uyu mugoro uduhagarike ko, uyu musozi w'ibyishimo, uyu musozi ukwambugwa impuzu y'ikigandaro, uyu musozi ukwambikwa impuzu y'igikundiro, uyu musozi uhagarike ko ubwoko bwa butakikuryaryanyi. Iki kiganza cyuguruye kigatanga kimwe muri 10. Iki kiganza cyuguruye yo kigafasha umworo, yo kigatanga amazi ku banyotewe ngo banyo, yo kigashigikira umurimo wawe. Uwo muntu watuye ngo ndabibiye urugo rwanje, uyu muntu watuye ngo ndabibiye igikundiro canje, uyu muntu watuye ngo ndabibiye amagara meza yanje, uyu mubiri, uyu muntu watuye ngo ndabibiye ubudahangarwa bw'Imana ku buzima bwanje. Shira mu iyo mbuto, shira mu ako kabuto, shira mu uwo mugisha, shira mu uwo mugwiza, shira mu ibyo byishimo, shira mu ubwo buzima. Elisango yigeze kuvuga ngo je muzobona igitangaza kuri gerebo rya Samariya. Abanyamibamba bakora igitangaza basumba ubutware bwo Bufilisiti. Ingabo zaramu ziratangara zirahunga, abanyamibambe bazana ibyo kurya muri Israel. Uko niko twebwe abantu bari barahebuye, twebwe abantu bari bazi ko ataco tuzovamwo, twebwe abantu bari bazi ko tutazubaka, twebwe abantu bari bazi ko zitazoguma, twebwe abantu bari bazi ko tazobyara, twebwe abantu bari bazi ko tutazotunga, twebwe abantu bari bazi ko ataho tuzogera. Uko niko tuzi kugiye kutugira ibihangange, bitugire da. Ntabwo noronka amajambo ndagusengeramo kandi ngo ndakuninarizemo kandi ngo ndagushimishirizemo, ariko ubona umutima wanje, ubona ubwoko bwawe, amakete yabo, ibisabo byabo, amapere yabo, amamesaje yabo. Ndemera nashidika, ndemera nakekereza ko iki ari ikibanza, uru ari uruhongore rwawe. Niwe uri umwungere, je sindi umwungere. Niwe uri umuyobozi, je sindi umuyobozi. Niwe uri umwigisha, je sindi umwigisha. Niwe uri umutanga bugingo, niwe uri umutanga mugisha, niwe uri umutanga munezero. Ni wewe uzi byose, ni wewe uzi biturariri. Dawidi yarakubwira wandaye ko namusaba bikubwiye ngo reka kugira ishavu ngo nganirize mu bugwa neza, ngo hamumbwira imyaka sigaje kuri iyi si, ngo mbonera kumenya ko ndandiriye gukenyuka nuko nzoba. Ntiwemeye ko akenyuka, waremeye kwawa. Mukama imera tubeho, mukama imera duhimbagwe, mukama imera tubyare, mukama imera duhe kuzokoze turere kwisabiye dukora igisuzuguro. Papa duciye bugufi muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Nukuri turakwisabiye, nukuri turakwisabiye. N'abari kwamamaza kiranga, n'abari gusaba abapfuma ataco bashoboye, n'abari gusaba abarozi, n'abari kuzengerezwa basaba bo basambana, mwami bari gusaba kandi bari kwemererwa. Turakwinginze utwemerere bidukura mu guhangayika, turakwinginze utwemerere bidukura mu kavuyo k'ubuzima, turakwinginze utwemerere bidukura mu gahinda n'agahindane kamadeni, turakwinginze utwemerere biduhuza no kuramba no kuranirwa. Ugurura amabahero ngo Paulo na Silasi barakuninaje, urayugura. Nanje ndaje kubiririmba, ndaje kubishira ku nanga, kandi n'abazabyumva inyuma y'imyaka 5,000 uhereye uwo munsi bazovuge ngo yari yabisize ku nanga, ngo niko byari bimeze. Jewe nje kubishira ku nanga, uyu mukristo ari ku mpande zine z'isi, duhuje umutima ngo dusenge, duhuje umutima
umutima ngo tugusabe, duhuje umutima ngo twambure umwambaro w'icankiro w'ikigandaro w'igisuzuguro, duhuje umutima ngo duhuze n'ineza yawe wagenye. Ndasabye mu izina rya Yesu Kristo ahabwe icyo umutima wiwe uri kure rushaka. Ndasabye ngo mu izina rya Yesu Kristo hakubugwa inyatsi muri we, hakubugwa agacinyizo muri we, hakubugwa icankiro muri we, hakubugwa umubabaro muri we, hakubugwa ubugwayi muri we, hakubugwa kandi habibwe amahoro, habibwe ibyishimo, habibwe iby'ubuzima, habibwe iby'ubutunzi, habibwe ibyishimo, kuko twarabigenewe kandi n'ubutunzi ku buryo bw'umwihariko ofisi. Ni wowe Mana utanga ubuzima, ni we mutanga bugingo. Niyo mpamvu twisobanukiwe tubabwira ko iri zamu tutazorizamo tugufitiye ideni. Nawe akujyajyanije, nawe akwimye mu byo wamuhaye. Nyaguhora ku ngoma Mwami Imana, twaje twisobanukiwe ngo utabagwe kandi dutabare igihugu cyacu, twongere dutabare n'imiryango yacu, dutabare na eklesiya yacu, twigarurire abakozi bose ubagira babo abawe, abigishwa bose ubagira abawe, twigaruriro iyo migongo yatuvunagurikanye, ibyo birenge byatuvunikiranye higihe cyo waduhaye isezerano ry'amagufa yumye. Dushiramo indirimbo shasha, dushiramo indirimbo shasha, dushiramo indirimbo shasha, twuzuza amashimwe, twuzuza agahimba, twuzuza ubudahangagwa. Isara bivuze mu kigabane cya 25, uri Imana itarobanura ku butoni nono. Nta mpamvu natwe kuturekerana imibabaro, nta mpamvu kuturekana ibibazo. Baratwiwaza bakatubazako, baratwiwaza bakatunuganugako. Turabyanse, gira icyo tuvuzeko. Turabyanse mu bukobwa bwacu, gira icyo tuvuzeko. Mu bugabo bwacu, gira icyo tuvuzeko. Mu bukenyezi bwacu, gira icyo tuvuzeko. Muri ubu buzima tubayemo inyuma y'amasheke twagize, muri ubu buzima tubayemo inyuma y'ibyaha twagendeyemo, muri ubu buzima tubayemo inyuma y'imibabaro twagendeyemo, muri ubu buzima tubayemo inyuma y'uguye mu kigwa. Gira icyo tuvuzeko, gira icyo tuvuzeko, gira icyo tuvuzeko, gira icyo tuvuzeko. Ugwandikwa ko tuturega n'urutabagure, ugwandikwa ko kutwijuza n'urutabagure, ugwandikwa ko kutudondagura kwa makosa n'urutabagure, ugwandikwa kw'iby'urukundo, kw'ibyishimo, kw'iby'ubutabazi. Turagwakiriye databuja, turagwakiriye, turagwakiriye, urakoze. Uwa gatandatu ndasenga abantu bari mu mayira abiri. Hari abari mu bugani mugabo baraririwe n'umwuka w'uguwera, hari abari mu bugani mugabo baraririwe n'umwuka w'impanuka, hari abari mu bugani mugabo baja gushika ingo zisambuka, hari abari mu bugani ariko kandi baja gusiga batanze amanimero do telefone kubangusha. Abo bose ndabatwikirije amaraso ya Kristo, ikimenyetso cy'ubutsinzi n'ikibabego. Twasigaye kwizamu ngo batabagwe, twasigaye kwizamu ngo babohogwe, twasigaye kwizamu ngo banezerwe. Aho bari ku mpande sinezisi, hari abari kwitegurira kuzokora ibibazo ku munsi wa mbere. Ubutsinzi n'ubwabo nibumatane nabo, kuko ejo hari abatogiye gusenga bakaja kuraguza kugira ngo banyuranganye amahirwe yabo. Nanjye ndabyase nshizeho ikimenyetso cy'ubutsinzi. Winzawe ni feza ni gwawe bitwihere papa, winzawe ni feza ni gwawe bitugabire papa, winzawe ni feza ni gwawe ngo kanyamureza ni gwawe, ngo iby'igikundiro ni gwawe, ngo urubyaro ni gwawe. Duha ubwo budahangagwa. Turi gusengera mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Sindi kuvuga cyane nk'uko umenga uri Imana itanyumva, ahubwo ndashaka n'umugoma ari hose abyumve. Baba barabundabunda, baba barongorera, baba babanza guheta imigongo kugira binjire muri ubwo butsu bubi bushisha, bagende kuraguza, bagende gupfumura, bagende gusa. Mwami Imana nyagora ku ngoma, nanje magaze nemye, nkuririmbire, nkuvugishe, nkuganirize, ngirira neza nawe uganiriza imitima y'abana bawe ku buryo bw'umwihariko. Humugisha abana bawe uyu munsi batakujyajyanije kimwe muri 10, ku buryo bw'umwihariko bahumugwiza mu biganza byabo. Aho bakuye ntiyakigere hakanirwa mu izina rya Yesu Kristo, ku buryo bw'umwihariko dawe, ku buryo bw'umwihariko dawe, ku buryo bw'umwihariko dawe. Girira neza ubwo bwoko bwawe, ngo mu rubyaro rwa Burayi, mu rubyaro rutigeze ruburagizwa, rutigeze gwisigura, rutigeze ruhangayika, ngo n'urubyaro rwa gatatu umugabo yitwa Revo, urubyaro komoka kuri Revo, ngo nta yindi mpamvu ngo hari kubera ineza y'umusabyi wawe Burahimu. Kandi Burahimu yari yabikoranye umutima w'ubugwaneza atari icyo bizokora. Natwe tuzi neza ko
ari bibi niryo basokuru bakoze biriko biraduherekeza, ariko ari n'ibyiza abamama bakoze basokuru bakoze. Nimba bidahagije ngo dutabare, natwe bwacu turi kubikora. Nuduhari ibyo tutakoze mu myaka iheze nabyo twari tuzi. Nuduhari nyifata inyambaro, nuduhore indabo, nuduhore imvugo twakoze, ibyo twakoze nabi mu myaka iheze. Oyaye duhora ibyo kuvana tugiranye isezerano nawe, twagiranye isezerano kw'abana bawe, tujagurukira muri rizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Tuzokwimura imisozi y'ibigeragezo, tuzokwimura imisugumba, tuzokwimura imisozi iza guhangayikisha ubwoko bwawe. Tuzosengera abagwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo, tuzobohoza ababashwe baboke mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo n'ubudahangagwa watwereka kandi uri Imana itisubirako. Shitsa rero ibyo watubwiye, shitsa ibyo watubwiye, natwe twakoze ibyo wadutegetse, twatuye umugisha wawe, tuwatuye ku bana bawe. Nibagira umugisha n'abana bawe, nibagira umugisha n'abantu bawe, nibambuga umwambaro w'ikigandaro, nibambuga umwambaro w'igisuzuguro, nibambuga umwambaro w'amadeni, nibambuga umwambaro w'ubukene, nibambuga umwambaro w'ubugumba, nibambugwe umwambaro w'amagara make, nibambuga umwambaro w'icankiro, nibambugwe umwambaro w'akarenganyo, nibambugwe umwambaro w'iguhindagurika, kuko nituri uruvo nta nuko turi n'ubwoko bwawe. Urakoze mutima wawe ukurabe muri twebwe, mutima w'amahoro abe muri twebwe, mutima w'ibyishimo muri twebwe. Abagwayi bahabwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Inzahabu n'ifeza birasumbwa n'ijambo natuye, nibahabwa ubuzima, nibahabwa ubuzima, nibahabwa ubuzima. Abari abakene muhabwa ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Niho senze nizera ko Mukama ari kumwe natwe, ko ari agiye gukiza muri twebwe, ko ari iminwa y'intara agiye kuzibira, ko ari amaboko y'inzovu agiye kupfunagura, ko hari akanwa k'umurozi, hari ububasha bw'umurozi, hari inzogera z'umurozi zigiye guhindukira mu bwonko bwiwe. Azama yumva umurozi ariko aradadaza umutima. Uyu murozi akuzengereje, uyu murozi akuzengereje, uyu murozi akuzengereje. Inzogera yahora zogeresha zunguriza zizora zizupfugira mu bwonko bwiwe, nta wundi azongera kuzimva usibye. Ukuyinga n'ukwiwe, ukubora n'ukwiwe, ugupfa n'ukwiwe, kumaramara n'ukwiwe, ugusanguka n'ukwiwe. Natihana ukuyinga n'ukwiwe, natihana umurozi ari gukorera ahantu hari kumvikanira ijwi. Kuri uyu munsi w'amajana 27 muri iri zamu duhangaye hagati ya saa 9 na saa 12, ntakeregwe, ntakagira amahoro, ntagatunge, ntakaronka akazi, rubyara rwiwe nirugahezagirwa. Maraso ya Kristo abe kuri wowe wese yemera, amuhuze n'ineza mutandukanye n'inabi. Bene Korayi ngo bitandukanije na base ku mugaragaro, Imana yavuga ati muranyemeje nanje nzobemeza. Na Dawudi ntiyacuraranga batagitse. Natwe turitandukanije n'ubugome bwa ba data wacu n'abasenge basogokuru n'abasogokuruza, twihuje n'ubutware bw'ijuru kandi turabishize ku nanga. Nawe kora mukamici wagenewe gukora, duha umugisha, duha umugwiza, duhidetse, duhiterambere. Umwe hagati y'umugabo n'umugore, umunezero hagati y'umwana n'umubyeyi, umunezero hagati y'umurezi n'umuregwa, umunezero hagati y'umukozi n'umukoresha, umunezero hagati y'abavukanye basangiye umubano. Kandi mu izina rya Yesu Kristo duhembuka ubwoko bwawe. Amen, amen, aleluya. Kuko warize uri mu butayu ndakumva, Manuwe no kukumara intimba, utwimara intimba Mukama, natwe tukuririmbira ubwoko bwawe. Amina. Mugihe naromo nyabya naragenze ndaruha kandi ndababara, iyo neboze byago byaho. Uyu munsi mvise ububasha bwo kubohoka, je nkagira amahoro, nkamandiremba enderembo yo kuva mu byaha. Mugihe naromo nyabya naragenze ndacoka kandi ndatunura, iyo neboze byago byaho. Oya munsi mvise ububasha bwo kubohoka,
nkagira amahoro nkamanderemba enderembo yo kuva mu bya alo mugiye naro munyabya naragenze ndaruha kandi ndababara iyo ndebotse byago byawe oya muzi mvise ububasha bwo kubohoka je nkagira amahoro nkamanderemba enderembo yo kujabuka urakoze mukama Yesu